Ya iduka ryanje ryitwa Mario Outfit Style. Kuri Facebook ni Mario Outfit Style, kuri Instagram ni Mario Outfit Style. Turapibulia impuzu, ibirato tuba dufise ngaha. Abakunda kwambara kubegwa karibu ni mukamenge kujya kabiri. Tujiste kwikaburimbo, ushise gusa kujya kabiri mukamenge kwikaburimbo. Ucubona iduka. Urabona ubu isi yarahindutse. Ubu urashobora kuba utize ariko ukiga umwuga. Ebana natangiye ku ndirimbo za kera z'abaturubika Akiwacu Ben, zaba Mudibu urinjira buke nakoze mixtape y'amasaha 4 yari foire yo gukubita kuri Tempête, nayo yari foire ya mbere. Hari haje Sauti Sol. Abantu bose bariko barakomanta ku ma YouTube, ku ma Facebook. Ndambwira okay sawa. Sinayishiramo. Arayisa bwa kabiri bitarahera ndanga kwishiramo. Araza n'ubwa gatatu ibaza umuntu yagwaye sho. Ndabaza bajya ba live bana live mwayikasi. Wego twayikasi. Ubu ni sawa. Ndashiramo sukari. Oro mingene vyari bimeze. Ndashiramo sukari. Bayitamvye rimwe n'umunota ni washise baca barigira ndazima. Ukore nabajya abantu baje kuraba show ubemeze. Sinzi ko wari kuri show ya Harmonize hajya nagiye nabaye decide vuga ni no mubusi ntegerezwa gufuta abantu bari ngaha abada bafatuku naraje kuvuza n'indirimbo nkayimanura bakaguma bayiririmba barakwita ama million. Natwe ba DJ mu minsi iri imbere uzokuva DJ Mario akuriye 10 million muri Primo Star. Ivyo bintu ni bintu dushaka mu DJ ko atera imbere bivuye mu mano yiwe, bivuye muri aya maboko ajya matara nyene dufise. Yeah. Nikaze kandi inshuti mukunzi bigana bicana kuri Indundi TV, nkundira ndagwe mwaramutse canke mwiriwe aho bivanye naho uherereye muri kano kanya uriko dukurikirana. Je nitwa Allen the Real nkuko sanzwe bizi. Kino ni kiganiro Youth Potentialities, ne kimwe mu biganiro bigiye kuza biraca hano kuri Indundi TV muremeshwa na jewe nyene Allen the Real. Yitwa DJ Mario canke DJ Terorenga, afise amazina menshi, The Vibe Master, amaze gukorana n'abaririmbyi bagiye batandukanye. Yarabaye DJ official wa Natasha na Namba, amaze kuvugiriza Alikiba, Harmonize, Fally n'abandi benshi bagiye batandukanye. Turaza kumenya bimwe mu buzima bwiwe, mbega byagenze gute uno munsi kugira shike kuri bino yaciye mu biki, mbega umwuga wo DJ canke kuvanga muziki wo buri imbere yuko tubandanya kino kiganiro. Kora subscribe and then bwire mugenzi wiwe. Hari byinshi tugiye kumenya kuri bamwe bafite ico bamaze. Narakubwiye n'abakinya amareresi, n'abakomediye, n'abaririmbyi, n'abanyegwiza tunga canke n'abanyepolitike barafise ivyo bari bifuza kuba, ariko no munsi bakaba ariko bavuga n'ibindi. Mbega ivyo barimwo birabariha, mbega wugwaruka wo kwigiki uciye kwisana mu ryabo. Subscribe then ngaruke. Yes, inshuti mugenzi reka ndagushimire wewe wamaze gukora cyakindira gusaba ndakwinginza ntagutegetse, ariko jewe banyita Allen the Real. Wo turi kumwe yitwa DJ Mario. Mbega mu byukuri DJ Mario yobarinde, turashaka kumenya byinshi kuri we, ariko manza ndaguikaza DJ Mario kuri Indundi TV. Ndashise karibu cyane, merci beaucoup. Ariko kandi wanakoze kutwakira kuko twe twakugende. Namwe mwakoze kuza, murakoze cyane. Ariko ndashaka kumenya nkuko bandi benshi bashaka kumenya DJ Mario ninde, no mwana wa kangara mu bana bandi bo kwande nayo. DJ Mario amazina yanje yose ni Sabimana Omar, DJ Mario, The Terrorist, The Terorenga, The Vibe Master, na mazina yo kurondera ifaranga, na mazina yo guca umukate. Jewe ndumuhererezi muri famille y'abana 8. Yeah. Kwande nande ni batari bana? Yeah, papa wanje yitwa Mosi. Ngari zina ari kuri Facebook yanje Mosi. Mama wanje yitwa Valerie. Abacapsa abavyeyi bose. Oje n'abavyeyi mfise. Mario vukanye. Je mvuka mu Kamenge ahanye kandi niyo nsanzemo. Hari ryari? Navutse muri 1993. 1993. DJ Mario yarize canke ni babandi baba DJ ubuzima bwananira abavyeyi baze gupfa acavuga ati nigire mu byo kuvanga imiziki. Byagenze gute? DJ Mario afise amashuri. Ego je narayije secondaire ndafise diplome ya A2. Wize kuri matari ba.
je nize informatique de maintenance. Maintenance uno musi ashobora kuba yari kuba ari umufundi ariko DJ Mario urafise icyo wamye wifuza kuba muri kazoza ukiri mutoya nibike ibintu vya mbere wari wibaza yuko uzohava ukora ni wakura ya umwe wese akiri muto yamafise ikintu ashaka kuzoba ni yakura ariko bigenda birahinduka bivanye n'ubuzima ugenda uracamo je kenshi nkiri umwana je nakunda kuba umu journalist nashaka kuba umu journalist byo wimbira kuzoba ya bice bihinduka gute ariko urabona ugiye urakura ibintu ugenda uracamo ubuzima bugenda burahinduka byarashitse nyene nabwa bufundi nigira sinabwisangamo nisaze mu DJ wavuze ati nashaka kuba umu journalist hari umuntu yagutera kumva yuko uja muri uwo yarinde ya muri bijya bihe nakunda Landry Mugisha ya uri kurumviriza uravuga ati je ndashaka kuzoba muri ya yego kuko yarakunda kuza no muhira nkiri umwana ugatera inkuru nkamumviriza ku radio naramukunda cyane abatanzi Landry Mugisha uno munsi niwe patron wa Keza Net uno munsi Akeza Net nibaza ko muyize nawe arafise ibyo yakoze yarababimenyesha amakuru nibaza yuko kino kiganiro kizogira bakujye kumuronka Landry Mugisha nk'umutumire wacu Mario byaje gute kugira umu DJ ni giki cyakomotive kwinjira muri uwo mwuga je ikintu cya mbere cyagiye kunshira muri umu DJ jewe ko nkikiri ku ishuri sinashaka ibintu by'ubu DJ kuko muhira baranyankira ibintu bisamaza bagiye kunyemerera ko ushobora kujya mu DJ abavyeyi bari bagihari aba grand frère abavyeyi banje bapfuye kera umwe yapfuye 2000 uwundi 2004 nari nkiri muto ariko ba grand frère baranyankira ariko igihe meza amashuri kuko je na stage nayagira i Kigali nkiri Kigali narashoboye kubwira aba DJ bariye banamubona gute mufashe ushobore kwameliora ariko baramera nk'abantu bankwepa nanje kubera ari ryashavu cyavuga reka je ngende kuvyigira muhiri wacu nce ndabanuka umaze kumanuka byagenze gute maze kumanuka rero nararondeye uwito babari DJD ndamurondera namubwira bana jewe ndabikunda shaka kuzo mu DJ aransaba n'amahera ariko icyo gihe n'amahera nari mfise arambwira usanga nibuka icyo gihe nafise nka 20,000 mu mufuko ndabwira nafise 20,000 aratwenga arambwira yazana ndayamuha acayaguramo amafaranga nyene twari twicaye acambwira ejo rero uzutangure kuza kwiga akwereka yuko ajya amafaranga ataco yari kumumara atayo yarashashanye ya ajya amafaranga ni make cyane kwigisha umuntu byaranyigishije yuko umuntu ashaka kugufasha nawe butagira amahera afite ujya mutima wo kugufasha aragufasha Mario uraje babari mwamaranye gikingana gute nibiki byakugora igihe waburi kuriga babari yanyigishije amezi 2 ikintu cyango muri ijya periode yari ijya periode y'amatara akunda gucika nava mu Kabenge njya kwiga mu Buyenzi kenshi naragenda ngasanga amatara hari baragenda ugasanga nta matara hari ayo mezi 2 urumva neza yuko arakurekuye nuko kurekura kwanza n'ingira yavuga ngo tumya kubyiga ni washatse kumubisa cyangwa no yakubwiye ati uharageze ko wironderera oya ubu yarambwiye ibintu nakwerese ama principe naya mu DJ nuku kimwe ni 2 ni 3 umaze kumenya ibindi 3 bine 5 zo kwironderera yaranyerese pado base nyene arambwira kimwe 2 3 ibimaze kubimenya ibindi uzogenda kuvyironderera maze kumetiza bijya 2 yanyereka ibindi nagiye kuvyironderera nibiki yakweretse nk'umuntu yipfuza kuzoba DJ yavuga ati no hera kuri ibi ushaka kuba umu DJ biroroshe icya mbere no kubikunda kwanza icya kabiri no kumenya appareil kurakoresha ingene ikora no kumenya iyi ni play iyi ni Q isigura iki ifasha iki iyi ni pitch bend ifasha iki ikora iki indirimbo uyinjiza uku uyisohora uku ku buryo n'umuntu ariko arumviriza atumva bimuguye nabi mu matwi ibintu nk'ivyo then ushobora kuva muri slow kinjira muri rap bijya nivyo kije kintu cyo muragikonse muri murakora nico kintu mbere bakota mu DJ ingene ashira indirimbo ingene ayikuramwo hari umu DJ yavugije ukavuga ati ujya wapi kubera ingene ingize indirimbo ingene ayikuramwo muca mumva ko atabuhinga burimo umaze kumenya ivyo arakurekuye uragiye urugendo rwawe rw'ubuzima rero bw'ubu DJ aho rero yari muri 2016 muri 2017 rero ndaronka appareil
yaraza no muhira kunyigirishiriza kuri appareil wanje muhira nkabwira hari ibintu n'ibi byangoye akacaza akambwira ibintu nuku bikora uku appareil wayironse gute uburyo bwavuye he ya appareil nyene nayironse appareil yanje ya mbere nyene nayironse ndafise grand frère wanje yitwa DJ La Crow ari Canada nawe nyene nimubwira ko nagiye mu bintu byo DJ ntiyanahura utaweza kweli mimi nitaweza okay acarandukira appareil urumva rero arabona appareil nyene ndayikoresha ubu naronse appareil babari ukamubwira hari ubufasha ngikeneye naho wanyigishije wandetse nk'umuvyeyi akigora akazi kava mu buyenzi ubu si uri kuragenda mu buyenzi niwe ari karaza avuye mu buyenzi aza kuraba ahuri nyene tubanye ndagenda nawe akaza ya tumeze fresh ubu urafise amafaranga biratandukanye na kiriya gihe ndashaka tubanze twinjira idoniga uraronse appareil ariko nta kazi uraronka uvugiriza uraronka gutora nko muri official wiwe vyagenze gute ni gute waje guhura na Natasha hari ubundi buzima wabanje gucamwo imbere yo guhura na Natasha byari byifashe gute ego kuko appareil urashobora kuyironka ariko nuronka ikiraka kugira rero utangure kwimenyekanisha hari ikiganiro kuri RFM kuko cyaratangiye gukorera kuri RFM yari muri 2017 RFM novuga yuko yo bari radio yarafashije kunduza kugira abantu batangure kumenya RFM yafise mu ruhara hamwe na DJH promoter shout out to you hariyo emission yaba samedi mu gitondo novuga atari emission kuko na introduction yagira bashiramo ama mix y'abakenya gusa urumva akaza arivugira ndamwegera ndambwira DJH none burya ajya amasaha guhera saa 3 gushika saa 8 nta kintu kiba kiravuga ku radio na kunumwoma ujya mwanya je nkawukoramo nkaza gatumira n'abandi ba DJ ngo uzobishobora kwere mbega uzobishobora okay ndaza kuvugana n'abanyeni radio baragenda baravugana barama feedback barambwira ingupime turabe nagiye ndapima barabona ko ari sawa cyandatanguza ijya emission yitwa DJ's Mix Live n'ubu niyo ifasha aba DJ kumenyekana n'ubu iracahari n'ubu iracahari ndatangura ndakora mbere nakoze igihe kingana n'umwaka sinanahemba ariko niyubake nashobora kuva mu Kamenge nkirihira déplacement ya 5000 kugira shikariya ariko nkapambana kugira izina ryanje ryubakwe sirago zariza muri ico gice RFM papa urazi kurira déplacement ndahemba ugataka 14 inzara iri mu kukwica zuri sirago wataka 14 inzara iri mu kukwica warigeze muri ico gihe uvuga ati nanje ni mu ndabe hari ico bigeze ubwira abanyine radio ugerageza kuvuga ati nanje burya ndiko ndahura n'ingorane hari ico mwumfasha umuntu nushobora kumubwira ivyo bintu kandi akubona minsi yose utonda none nashobora kwiyumvira nawe nyene kuko urapambana arabi cyagufasha muri uwo mwanya narabonye yuko ahantu urashaka gukora na diza batagoye amahera ndagenda kudepoza kuri radio wadepoje nadepoje kuri Buja FM wagiye kudepoza ryari kuri Buja FM nagiye 2019 ariko rero waramaze guhura na Natasha mwahuye gutera Natasha ngene twahuye barakunda kunyumviriza kuri RFM akanyuva kuri RFM akaza njya mu Peter arashoboye turamwumviriza kandi afise na equipment ziyo kuko abaririmbyi bakunda aba DJ bafise ama equipment yabo acararunka manager yo araza kundondera turagenda kuri club gusinya contrat imeze gute ico gihe wewe baje kurondera nka DJ Mario wo ndavuye kwa babari ku ishuri ari muri RFM ariko aravuga ati reka nirondeze reka mpambane nerekane ingufu zanje zose kugira ngo nanje uri karanyumviriza azoze kuvuga ati vuga bundi muntu twomutora tukamuha akazi wobwe wari wiyumva gute nyene niyumva kuko yari contrat ya mbere kandi nari nyine agapeti baraza kumbwira wiwe Natasha yagushimye ashaka yuko mubonana kuri Club du Lac kasikia kwanza aro inagonga nda okay ico gihe ebana barama programme ya 9h du matin nditegura ndagenda ajya turicara ajya na management yiwe turavugana barambwira ushaka dukorana nuku contrat ni ya 2 ans renouvelable ibintu nk'ivyo manje nimba tari banga kino kiganiro ni youth potentialities ni umujene ahari
yumve neza yuko impano y'ishobora kumurira ico gihe nimba atari banga kugira ngo tube open byari bimeze gute mu kibanza cy'uburyo ofete ikintu abantu bategereza kumenya twebwe abajene dukunda gusamazwa n'ibintu byinshi umujene ashobora kuronka opportunity akayikinira kuyikinira ni gute ni kujya uronka chance ukaronka amafaranga ukaca uyonona udashizemo ikintu gishobora kukuzanira amafaranga ukoresheje amafaranga waronka sinzi ko nawe icyo kintu nukuvuga umujene w'ubu urashaka gukorera ibihumbi ijana urabona ko ari make ariko ajya ibihumbi ijana uyakoresheje neza arashaka kuzanira ayandi ibihumbi ijana cyangwa ayandi ibihumbi ijana abiri ni ukuvuga yuko ajya ibihumbi ijana ushobora kujyamo 20,000 ugasigara 80,000 ukayabika ndazi nimba ufise umugambi kuko abajene b'ubu benshi tubaho tutagira imigambi nyandi ubona umujene aronse 500,000 akagenda kugura ikirato cya 400,000 amahera akaba araheze kwinjoy ukibaza none wewe twama tukubona minsi yose mu mashow ku mafishe ni wewe ibiteramo byose bikomeye byose ni wewe ugasanga nta na laptop face icyuma cy'akazi ntacyo ufise amakontra twama tukubona amakampuni akomeye uyasinya ariko nta MacBook ufise none uri gukora gute fata ajya amahera magukorera ijya make ubike yandi ziganya make niyo ahantu henshi ugwaruka dukunze gupfira ngaho Mari kwa Natasha umushahara ungana gute umushahara hariya ntiwari kirenga ariko tuje kugitangura ugitangura kiguhamagara ntiwari kirenga ariko je ingene je nifata n'ingene nayakoresha ushobora kubona yuko byari ibintu byatari ntihari kirenga cyane ariko ingene je nayakoresha wamenga membo mamiliyoni uvuze ntihari kirenga bishatse kuvuga ko yarangana shatse kuvuga ko atari menshi sinavuga igitigiri kuko nivyo boneka neza ariko ntihari menshi ariko ingene nayakoresha ushobora kuvuga ko nabona nahembwa ari amamiliyoni bivanye n'ingene nayakoresha ariko nibaza uko watanguye winjira kwa Natasha no kuwasozereye wari ukurikira umushahara wahereyeho umushahara yarujya nyene ariko hari hageze yuko nkura gatoya hari hageze ko nkura gatoya hageze ko kura byagenze gute warongewe canke ikontra yaraheze ndabwira mushaka ko turenovera bimeze ukuntu nakuze gatoya namwe nimurabe mukuze ukuboko mwavanye gute na Natasha habaye nta nduru yabaye nta gwango rwabaye barambwira okay reka rero twiyumvire nitwabona yuko bikenewe ko twongera tuzoguhamagara gushika no munsi narabonye yuko hari n'ubucuti bwiza hagati yawe na Natasha nibaza yuko nimba bataraguhamagara kugira ngo musubire mwiyongere peut-être bashobora kuguhamagara mu wundi mwaka narabonye urafise na invitation ya 28 tumeze neza tumeze neza na Natasha ni iki kintu wibuka ciza cyagushikiye muri rya kamuri kumwe na Natasha Natasha kwanza je ndamukunda Natasha n'umuntu ukoresheje ikintu muri kumwe ntazi kwihangana aho nyene akubwira aho nyene kugira aho nyene wagize ukuntu sindabikunda ntuzusubire ndamubonye rero cyanibuka bya bihe twakorana kuko je turize dukorana uraryoherwa cyane kuko je sindi abantu bafite amakomportement ari bizarre je ndashobora kubwira iki kintu kireke koruku rekiki koruku byaracika ugaterera ivyumviro ku muziki wa Natasha yavyakira gute yarashobora no kuntelefona akambwira ngira ngire collabo akambwira nk'igihugu acambwira ngira umusani agezeyo muri ico gihugu ngaca ndamubwira uyu ntugire erere genda kuri uyu ivyo yarakunda kubimbaza kenshi n'ikintu wicuza cyoba caragushikiye kibi ku ruhande rwa Natasha cyangwa ku ruhande rwawe peut-être ushobora kuba warakoze uvuga ati iki kintu vraiment nimesarisha ikintu noba nicuza ngira ntacyo vraiment kuko twakoranye neza ntitwavanye mu nduru twakoranye neza twabanye neza
n'ubu turi kumwe tumeze neza, turachata, arantelefona, ibintu bimeze neza, nta kintu uvuga ko nicuza vraiment. Uno munsi DJ Mario n'umwe mu DJs mbona yuko bariko baraja ku rugero runininya, urugero uvuga ati uyu ni DJ n'umwe mu DJs uvuze batatu canke batanu mu gisagara ca Bujumbura canke igihugu cyose kuko ubu uriko uraduguja mu ntara hagati gukora ibiteramo ntabura DJ Mario. DJ Mario n'umwe mu bantu bamenyekanye nk'umwe mu bantu bavuza umuziki ndundi, indirimbo ndundi ijana kwijana. Byakujemo gute? Inspiration ikuye he? Kuko biravugwa ngo DJ Mario niwe umuntu yatanguje ndundi mixtape, ariko abandi bakavuga ati hari undi yazikora naho zitaje kuri YouTube. DJ Mario nawe akavuga ati nije wa mbere natanguye kubigaragaza shira ku rubuga ngurukanabumenyi. Inspiration yavuye ni kweri kwimbere gukora indirimbo ndundi muri mix. Je ikintu cyatumye ntangura gukora indundi mixtape. Je naricaye hasi ndiyumvira aba DJs turi benshi mu Burundi. Ni igiki cyo ntandukanya n'abandi. Ni igiki cyo mfata kikanshira kinkure ngaha kinshire ngaha kintandukanye n'abari ngaha. Ndicara ndiyumvira kuko je ndi umuntu nkunda guhanuza. Je sinkunda gukora ikintu ntahanuje. Nashoboye guhanuza abagenzi banje babiri. Umwe yitwa Haddad, undi yitwa Gael Manirama ari mu Bushinwa. Haddad no musi yitwa Intore Segihembe. Ujya agenda arahenda amazina. Barakunda amazina y'ikizuba. Ndabahanuza nabwira je ndafise icyiyumviro shaka mubwira ikintu gishobora kunandukanya n'abandi ba DJ. Barambwira nabo nyene bamaze nka 24 heures bariko bariyumvira. Ngo dumanya tuyumvira. Nabo nyene bariyumvira turakriya n'aka groupe k'abantu batatu n'ubu groupe riyo. Barambwira were ikintu gihari kora indundi mixtape. Nabwira okay. Ico gihe rero nta pare nari mfise iri codinga. Apare anje ni ari codinga kuko yari ntoya. Nari nyiri no kuri RFM. None nzobikora gute? Nabwira okay. Nabwira DJ H promoter nabwira je nshaka gukora kunuku. Arambwira wewe ni watangura kuvuza umbwire cyenda kuri codinga hari muri Adobe hari wanje. Nambia okay. Uwo munsi mbere ndimuka hari twari tutumye no DJ ariko mu DJ niyaza. Kuko emission yatangura 9h gushika 14h. Uwo DJ ataje ndavuga aya masaha yose ndashobora ndumva. Ndavuga ariko tu ndapambana. Ndambya DJ kitangura kuri coding. Ndambya mbere no munsi washima ni indundi gusa 9h ma 14h. Naho ndi muziki wanza kuvuga ngaha. Ngo okay, ngo nimbo bishobora. Jako ebana natanguye ku ndirimbo za kera za baturubika Akiwacu band. Okay. Zaba mudibu. Urinjira kadodo. Buke. Nakoze mixtape y'amasaha 4. Amasaha 4 hariko havuzwa umuziki w'indundi gusa. Muziki w'Uburundi. Yeah. Hari mu mwaka wa Jarimari. Aho yari muri 2017. 2017. Byari bimeze gute muri studio abantu bari kubakwakira gute? Ubatwaye muri batweka. Uraje muri ba Mudibu, uraduga kugira ushike muri ba Canjo. Byari bimeze gute abantu rero ntibabitahuye. Ntibabitahuye kuko byari bimeze nka bishashi. Ntibashobora kuvuga ko hari umu DJ ashobora kuvuza amasaha 4 ata muziki w'inyamahanga urimo. Ntibabitahura. Ariko bagiye kubitahura babonye mix igiye rero kuri YouTube. Ngo bya bintu kumbe byabaye. Nasoma ama commentaire. Ico giye ku radio nta commentaire twasoma. Nta commentaire twasoma. Twaravuza gusa nta na telefone ba telefone. Ariko n'umunsi byarahindutse barasoma commentaire z'abantu. Ubu bantu bara telefone barandika message. Sorry guys, ariko araturondera kugira ngo turabire hari mu mwaka wa jya. Wimvira iyo ziza kuba zihari. Woze ko commentaire za mbere ari kuvuga udakoresheje kuvuga ngo ko ari je rekana ihe nziza cyane mbi. Woze ko zari kuba zimeze gute za mbere. Commentaire bari kuronka. Ukubanye n'ibyo ari kuravuza bishasha bitandukanye n'ibindi. Uko bimeze kose commentaire ya mbere ari kuronka yari kubiyo kumweza. Kuko n'ibintu byari ari bya mbere bibaye mu muziki w'Uburundi. Umu DJ ashobora kuvuza
amasaha 4 umuziki akavuza indirimbo za kera akavuza indirimbo za kera gusa gushikaho ashikira indirimbo shasha urabona hari tariki 16 haciye imyaka 3 hari tariki 16 mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2018 Mario uno musore amaze gushika ku rugero digi ya mbere waronse itandukanye no kwitwa DJ wa Natasha digi ya mbere waronse tuvuga ati ndagiye kubiteramo yari zari meze gute kuri wewe digi ya mbere naronse yari foire yo kwita kuri Tempête nayo yari foire ya mbere hari haje Sauti Sol haje Sauti Sol kuvuza muri nuze muri finale donc muri fermeture ya foire byari meze gute kuri wewe uvuga ati ndaje kugira mvuze ahantu haza ko hari bihanganye byo mu gihugu kindi bariko barakora neza wowe wari wumva gute mu mutima wawe hari hameze gute jewe navugane jewe ubu rero ndarunse akaryo ko kuvugiriza abantu benshi bari hamwe ikintu rero gihari navugane jewe uko bimeze kose ntegerezwa kuvuza indundi nubwo hari abanyamahanga hari abakenya abatanzania ntegerezwa kuvuga n'imiburiburi ibice 90% by'indundi abakenya baratamba indirimbo z'u Burundi kuko jewe ndafise systeme yiwanje ibiteramo byose mvuza byo hajya ahantu hari abantu benshi nomba shaka yuko bumviriza umuziki w'abarundi ingene umeze kuko utabafatiye hajya ari benshi biragoye kubafata ndabafatira hajya mu biteramo hari abantu benshi navuga ni aha rero za ndundi mutumva murazumva tu Sauti Sol warabigize kajya kubavugiriza Sauti Sol bakuse live ariko anatanda yuko baza kuririmba je nateramisha abantu ariko nateramisha abantu isho ikurikira yari inyuma yiye isho ikurikira yari ya Falipupa Falipupa byaremeze gute hari hehe yari ya Falipupa yabereye kuri Club Dirac iyindi yabereye kuri Skepes hose urumuvugirije byaremeze gute ko mateka zari zimeze gute aho rero nari namaze gukura ntabwo baranyifise naravuza abantu bakambwira ni Petit urafise kazoza uragize amahirwe yo kuganira na Fali twabaranye muri press conference kuramukanya kwipresenta ivyo byarabana DJ Natasha bamaze kumugenzi wiwe niya hesho maze gukora ukavuga ati aha nadekonye bya bindi abarundi banzi ko sibyo nakoze je sindigera ngira amahirwe yo kuvuza muri show bakambwira ngo aha wadekonye sindigera ngira amahirwe yo gupondwa muri show hari kimwe mu bintu byabaye ntaracibagira haravugijwe indirimbo Sukari muri finali ya Miss Burundi abantu benshi urabona yuko no muri live baranditse ati uwo DJ yabihejeje fo kandi yari yaturyoheye ni giki cyabaye tutamenye abarundi bakeneye kumenya no bose bijya bintu nari naranse kubivuga ariko reka ndabivuge kuko umuntu ashaka kubona ikintu cyangwa ashaka kumva ikintu kundi muntu agaca afatira aho akibaza yuko bamubwiye najye narahuye n'umuntu muri ville arambaza icyo kibazo arambwira ngo bijya bintu mani wagize ujya musi byari biki nawe uyu rero yarafise ama phone news ngire rero byari bimeze je narizeye kuvuza muri finale ya Miss Burundi kuko je urwego ngezemwo baramaze kunyezera show nkuru kuyima baravuga ni ujya arashoboye Sultan yarandondeye kuva muri Decembre arambwira wewe ndagukeneye muri finale ya Miss Burundi ndambwira okay je nta kibazo urumva yamaze kubukinga arambwira na date je ndazi date kuva muri December ariko sashobora gufata yindi nta muntu yashobora kuma yindi show ndayitore kuri ya date iyo date regeze ndagenda kuri show shize kuri show condition ya mbere bampaye bambwiye ati aha ni muri show mutegereza kuvuza indirimbo ifise copyright no kuvuga yuko ni za ndirimbo ziri kuri YouTube no kuzindi social media ziri abaririmbyi kuko uwivugije ibi bamaze gushira live baca bayikata mbere nagiye navyiteguye kuko na playlist napanze zari z'abangabo Leonce ba Mudibu ba Torobeka ba Bahaga nari mfite indirimbo nka 300 zitari no kuri YouTube no kuvuga ni za ndirimbo uvugiriza
banyicubahiro bicaye ngaho. Niza ndirimbo uvugiriza umuntu w'imyaka 80 yicaye ngaho akuravye akavuga safi sana. Niza ndirimbo uvuza no kuri YouTube badakata. Nziga niyo playlist napanze. Kandi je natangiye kuvuza Kenzer. Ndavuza live iri hajya. Gushika naho nabaje abantu bagize live barambwira amavuta. Uko ni wovuza inyamahanga hano ari banyacubahiro bari hajya. Nivyo nibishoboka. Ndakora. Aragera saa 4 saa 5 umumisi bari hajya. Sultan arazarambwira mali shiramo sukari ndamwira okay sawa ndaga kwishiramo bwa mbere aho hari nkajyaya ibintu byari bigeze he hawo ibirori byari bigeze nko hagati abantu bose bari hajya live ziri live abantu bose bariko barakomanta kuma YouTube kuma Facebook ndambwira okay sawa sinayishiramo arayisa bwa kabiri bitarahera ndanga kwishiramo araza n'ubwa gatatu ibaza umuntu yagwaye sho akagusa arabize ko ati genda gukata uko naguhaye araza n'ubwira gatatu ndambwira okay sawa kuko yarambwira agacagenda ndambwira okay sawa nkakauka biraba umumisi baravuga ni umumisi rero ubu agira sohoke bamushikiriza imodoka yiwe n'abanyabisa nibiri ku musozo banyescyubahiro baragiye Miss Burundi arasohose live barayikase urumva hari hasigaye abantu nka Kenze muri salle Sultan arambwire ba mari urabona ibintu ko byaheze live bayikase ubu ndi hajya n'abajama banje shiramo ya sukari ndabaza bajya ba live bana live mwayikase wego twayikase ubu ni sawa ndashiramo sukari urumva byari bimeze ndashiramo sukari bayitambye rimwe n'umunota ni washise baca barigira ndazima rero byarashitse muri live gato kuko umengo live ni bari bwayizima oya muri live ni byashitsemo kuko nta muntu afise video je ndiko ndavuza sukari ariko hari abantu bakomanse hajya ngo mu DJ yabihejeje nabi oya ni bakomanse n'abantu babonye stat ya Alain Nova Alain Nova yari hajya je nise screenshot bagize noze bakomanta ngo mu DJ komenga agiye kubiheza nabi oya nta video ihari kuko baca bayikata live yari kubipfuye Nzetre kujya kunitangura byatanguranye na live bari barikura. Uko yanditse ati uwo muntu ajeje na sukari si waradotobera. Urumva rero byaheze sukari ndayimuha baritambira nca ndakata birazima ndigi. Hani wari kubandanya yari wenyene ibirori. Oya bari batashe urabona abashefu bamaze ibirori biheze cyo bagenda kuruhuka. Ndashiramo sukari baritambira. No indiri umuntu yagwaye sho akagusaba indirimbo ya nyuma woyimwima iyo nari kuyimwima nari kugenda kuri ujya yashize kuri stati yari kumajya amahera ari ibintu byavuzwe Mario yuko Zuchu ari mu ntumbero yo kuza kandi azozanwa na Sultan bishoboka yuko ari nawe uzoba wararonse ico kiraka cyo kuba DJ muri ibyo biteramo yari mu ntumbero kugira ngo bamwereke yuko indirimbo ikunzwe niko byari bimeze hari ico biziko ivyo naje narigeze kuvyumva ariko nta makuru ari shirinda bifitiye yes uravugije indirimbo urabonye yuko abarundi ntibitaye abanyamahanga muri jya minsi dufate ujya munsi ijoro rikurikira iminsi 3 byari bimeze gute muri commentaire inbox kuma stories apana kuma stat igisagara cyose umengana na gituri nico gituma nacembora yuko umu DJ muri show abafise nka 90% yo kuryosha igiteramo cyangwa kukibisha 90% abantu bumviriza DJ hari kimwe mu biteramo nigeze kujamwo Big Fizzo baravuze indirimbo cyari cya Big Fizzo na Jesh baravuze indirimbo umu DJ aravuze abanyamahanga abanyagihugu camutere bakomendura bose ati bu Big Fizzo ashitse yarashimye aravuga bamwe mu DJ bavuze indirimbo z'u Burundi yuko bakwiye gushimirwa cyane Mario waragize iba kujya gukorana na Big Fizzo ni giki cyabaye hagati yawe na Big Fizzo igihe mwakorana byari bimeze gute mwakorana gute igihe je nakorana na Big Fizzo yari kera niyo muri ibintu twatanguranye kiya gihe nta bintu by'amakontra vyabayo kiya gihe cyakiye apeti yangu
kwa nipigie ntakupa hizi mukumvikana gusa ku munwa nta bintu akabazi yuko shoni yagera zoshitura wewe nta bintu byo kwandika byariho nibi byahabaye rero twakoranye bituri na binga twakoranye kuri kermesse yo kuri libre turagira ni Makamba no kuri foire concert nka nukuvuga zari concert nkazitavugiriza igihe waza kuvuza muri ya foire ya Sauti Sol warusanzwe mu DJ wa Fizo mwavanye gute nibiki byabaye hari cyuka cyo tari cyiza kigeze kuhaba ibintu kenshi bikunda kuba kugira abantu barekane ibintu kenshi impamvu ibari y'amahera kugira umu DJ n'umuririmbyi bahebane impamvu ni bari nyinshi usanga ari ima cyangwa n'amafaranga niyo atuma abantu batandukana byari bimeze gute ayo mafaranga yatumye mutandukana yarayahe nayo yanse kuguha cyangwa yari make iyo story vraiment je singeneye no kuyisubirako kuko twarabivuganye akarambia peti yangu vraiment bilitokea nisame tusameane simba ngene no kuyisubirako kugarana bifizo ryari yari kuri Celebrity Night iyi yavuga muraganira neza twaravuganye turabivugana neza ibyo byose bikayisha uno munsi wowe urafise contact ya Fizo afise kwawe n'ibintu arabindungikira yes uno munsi Jamari uramaze kuvugiriza abaririmbyi bagiye batandukanye uwo twibutsa ni bande mumaze gukorana gute uramaze kugira bakujye kuyaga n'abaririmbyi bahanze y'igihugu niyo feedback umaze kuronka nyuma yo kubavugiriza ndamaze kuronka chance yo gukorana n'abaririmbyi benshi bo nga mu gihugu nabo hanze y'igihugu kandi bajya twita ko bakomeye bajya je tumaze gukorana ba Fally Ipupa, Sauti Sol, Harmonize, ba Juxi, Vanessa Mdee ni benshi cyane tumaze gukorana umuntu naronse chance yo kuvugana nawe nk'amasabiri twicaranye yari Juxi twaricaranye arambwira mdogo wangu kaza buti niwe mere yuko abantu bazoza kuguca intege wewe urashoboye wewe kora akazi kawe ugakore mu buseriye umuntu aguha ikiraka umenye gushika ku mwanya umenye kumusonera umenye kuryohera bajya abantu baje kuraba show ukore nabajya abantu baje kuraba show ubemeze sinzi ko wari kuri show ya Harmonize hajya nagiye n'aba decide vugane no munsi ntegerezwa gufuta abantu bari ngaha abada bafatuku naraje kuvuga n'indirimbo nkayimanura bakaguma bayiririmba umva bajya abantu bari hajya ukababwira baze leo ni mimi na nyie no munsi ninje namwe nabawuwa kabisa kandi ikintu nabonye ijya public iza mu mashow iratandukanye na public ijya mu club ijya public igenda mu mashow utavuga indirimbo ndundi nyinshi nibashima ariko ijya public igenda mu club uvugije indirimbo ndundi nyinshi baca bicara niyo nabonye difference ya public ya club na public yo muri concert ni public zibiri iyo muziki bitandukanye he nuko ito bitambika nkuko bishaka urabona ijya muziki itambika y'u Burundi wivugije muri boîte hari abaca bicara nukuvuga yuko hari muri boîte hari abantu sinzi ngene bagenda nimba ari kwishima nimba ari kugira iki nimba ari kugara umenga muri boîte niba bakeneye kumva indirimbo z'abarundi urumva umenga bafise izindi mentalite zabo ariko bajya abantu bagenda muri concert bajya bakubwira ni ebana aha nta nyamanga dukeneye duhizi wacu rero hajya rero nunda bafatira hajya uravugije kwa Harmonize muri show ya Harmonize Satubina Vishu ariko nje ndakubona uri kuri stage na DJ7 wa Harmonize bisa nkaho muriko murakorana byari bimeze gute byagenze gute kugira ngo uze kumufasha kandi afise DJ 7 yasanzwe ari umujama wanje twaravugana akiri na Tanzania bataraza mu Burundi twaravugana rero igihe bajino yaranose ingorane yaje afise mixer na laptop yiwe na charger yari yayibagiye ubu nta kintu yari afise arambwira Mario eba aha ni wewe byose ndabiteze kuri wewe ndagenda namuzanira platine laptop yiwe
niyo yari ifise ikibazo na charger yari ifise kandi nta muriro yari ifise byasaba yuko ndamuha iwanje ukiza kuri gwawe byari bimeze gute yarakuretse urakora akakwereka playlist canke yarakoze ahubwo umwereka ivyo muzo kubikora aramucomekeye ndamubwira zana playlist ya Harmonize arayima ndayimushira mu machine acaraza kuri platine yiwanje je nagumye ku ruhande ariko inakeneye akambwira iki nkamubwira raba kuko asanzwe abimenyereye muhejeje ni giki kintu yakubwiye nk'umu DJ mugenza nuko nshimira gusa n'ubu turavugana ku Instagram ku WhatsApp turavugana akambwira yana warankuye habi mbya urageze amahirwe kuramukanya na Harmonize hari cyangwa mwigeze muvugana Harmonize ujya munsi nitwaramukanye ni sinano samahirwe kuvugana nawe sauf kujya kumyaza gusa ariko aririmba kaza yana badogo zangu nitafutie hii ya hivyo uramaze kura performance nyinshi zigiye zitandukanye itandukaniro rya performance y'abaririmbyi b'abanyamahanga n'abarundi ni ryahe ni playlist abaririmbyi b'abarundi benshi bihendera mu gupanga playlist bahera kuri za ndirimbo zivumye kugira bace baheza nabi bace bahereza kuri zimwe za kera ugasanga yahejeje nabi tandiske ugiye gupanga playlist uhera kuri za ndirimbo zawe abantu batashimye kugira bazumve ukaza guhereza kuri za zindi zikazi niko playlist panga ugiye kugira show ugatangura kuzizijya abantu bashimye ugaca ugenda guhereza kuri za zindi batashimye baca bibaza yuko ujya alibisha show vibe iba yaheze hari ukuntu ngo nantwe kuri stage itandukanye kandi ikindi kintu public irahababuka cyane kuri entrée muri rimwe je no hano rero ko abaririmbyi b'abarundi imbere yo kujya kuri stage panga entrée urashaka kubwira n'abajya kuri stage baraje ninjiye amatara yose muzimye ni muzimye mupurize imyotsi hamwe ninjiye babona yuko ebana ni imyotsi nabona hamwe wakije gusa amatara bakubona hajya entrée iri mu kintu gituma abantu babona yuko wabiteguye niyo hanze imaze kuba muri show zo mu Burundi yabiyo wakoze cyangwa utakoze imaze kuvuga ati uyu muntu yakoze intro imeze neza cyane Harmonize yagize entre y'ibijambo byo kwitapa kandi ivyo bijambo byatangiye kuvuga akiri inyuma ya stage n'amatara kuri stage bayajimije bace barapuriza imyotsi hatabona abantu bagiye kumubona yamaze gushika kuri stage muri jya myotsi nabijya bijambo rero bihabura abantu bacavuga abana uyaje kutwica iyo niyo munyamahanga ni muri rusange iyo ngaha muhira ni yahe iyo ngaha muhira yari ya Natasha kuri Centenaire Ngozi yapanze intro nziza cyane ni nayo show bavuga ko yaraberewe cyane biteye ubwo ni nayo show yari yambaye impuzu ishobora kubizimbye kurusha n'izindi amaze kwabura ijya ndirimbo ijya style ijya style irarenze kuko je ndibuka akikomanda yaranse no kuyitwereka ngo nimekomande nguo mtaiona ikifika no kuyotera yaranse kuyitwereka twese twagiye kuyibonera kuri stage no mu modoka yaranse gusohoka yari yambaye ikintu mengo yafunze modoka yari yifuse twayibonye kuri stage nato ukiperereza ijya mu nzu bayera ntihagaze nk'umurangaye jewe ndibuka turi kumwe yambwiye miliyoni 2 ya mpuzu yiravye wewe urabona yuko wishitse nimba ufise girlfriend wayimugurira ijya ndirimbo nyene niwo ijya muzu niwo igura utagira na déplacement utagira déplacement wewe guri muzu ya 2000 utagira déplacement amenye bakajyana tashi amenye bakajyana oya nawe nyene muri interview yaravyivugiye ko nama prix de 2 millions yarabivuze ushize ko nama frais ya transport ijya muzu yararenga ndizazi no komanda kuri net Maria mahera menshi maze gukorera kuva wakora na yahe angana gute ukavuga ati isho nimepigwa ndare ya kutosha kabisa yarangana gute yari yahe isho yari show ya Dimoda Fashion yari party yari white party yabereye kuri Kiriri Garden ya Raoul Mashupe Sharatu yamevye $1 ya niyo show ya mbere maze guhemba ya mbere meze guhemba $1 ya kabiri yari mariage y'umujama wanje $1 mboga kana cyaba menshi yoshiza murawe ategeza ko yarangahe nimba atari bawe ndaye haru yarashika ama 700 maron kuko mu Burundi mukubita show ya 700 000 denku
biragoye. Na siyo show ni party. Ni party. Aha. Mario, umwuga wo DJs urariha. Nico kibazo gihari. Umwuga wo uhamagara abandi bajure. Umwuga wo DJ urariha nakazi nko kuba umuminisitiri. Kandi umwuga wo DJ urariha cyane. Ariko bivana nawe we DJ kwanza. Wifata gute? Ukora gute? Wumvikana gute n'abantu? Urumva? Ufise experience ingana gute? Kuko umuntu kugira ngo show abanza gwarura ugiye yakoze iki, akora gute, akorera hehe, avuza gute, barabira bivyo vyose. Experience ninde yamwigishije nka Brarudi kugira ngo show. Abo ndayikeneye. Ndayikeneye cyane. Je nazo kwita show ya Brarudi. Ndayikeneye cyane. Mario, niyo se umbusha sai uno munsi kurusha izindi zose. Primus Star. Na Primusike kuzunguruka igihugu. Niyo kontra nkeneye kuzoronka. Kandi amahera nzokura muri Brarudi. Uzoyakuramo ikintu gikomeye cyane. Uzoyakuramo ikintu gikomeye cyane. Ni gute washitse kuri bino turiko turabona hano twicaye? Ibintu byose no kwipanga. Ibintu byose ni target, no gukora ubika, ufise umugambi wo gukora ikintu kanaka mu myaka iri imbere. Ibi nabipanze il y a 2 ans. Mvuga ni jewe fin de fin uzokugura shop y'impuzu kuko je ndomuntu nkunda kwambara. Bivuga ko ariwe na DJ wa mbere ubegwa cyane. Abantu barabivuga, biravugwa. Ariko ni vyiza umuntu kuvuga ku bintu vyiza. Ako bavuga yuko uri mu DJ wa mbere ubonerwa cyane. Ako bavuga ko mu DJ wa mbere mwitabi nyinshi. Bafuma bavuga ko mbegwa cyane nambara cyane. Iyo ni Nike. Narapanze ndakora ndipanga avuga ni je mu myaka 2 ngene kugurura ikibanza cy'impuzu birato. Kuko abantu barakunda kubona ingene nambara bakambwira bana izo muzu wambaye tuzikugurira. Nambwira oya ndabona yuko hamwe no gira ikintu cyo kudandaza impuzu abantu boza kuzinshorera. Umugambi rero nakoze. Bari mutangana gute bwira utangura ikintu gikombe. Bose umutaye munini ariko bivanye n'ingene uba wipanze. Urabona ko n'ibintu bikiri biki. Ariko ingene nzo ndakora buke nkorera aya mbika aya shira mu mutahaya. Ahanzo bahamagara iduka ryaruzuye dukora iyindi interview tubure na ingene waduze tubure naho twicara. Wani baza gatazohabura. Ariko mari nakubwiye ati ubu n'umwanya mwiza kugira ngo duhamagare urwaruka mu gukora. Hari ushobora kuba yifuza kuba DJ cyangwa ari DJ mu gatara tobora nkuko babivuga mu Giswahili hajya toboa kama nyinyi. Ariko yifuza umunsi umwe kuvuga ati yari karakura bakavuga ati ndifuza kumera nk'uyu mujambo. Ari kuri Facebook, Instagram yawe misi yose aguma guhanza ijisho. Arifuza kumera nkawe. Nibiki yokora? Wowe wese afise impano yokora iki? Mbega ivyo turimo. Impano ni kintu gishobora kuriha umuntu no munsi. Bimeze gute? Akanya nigwe kugira ngo tubaganire tubasemurire ku ntambwe n'ingene umuntu yakwitwara kugira ngo ashike kwiterambere y'ibyo afise. Urabona ubu isi yarahindutse. Ubu urashobora kuba utize ariko ukiga umwuga. Urashobora kuba utafise imitahe ariko ukayirondera. Kuyirondera rero ni gute? Mu gukora. Uraraba ikintu ushobora kuyokipa ugakora kikuzanira make abe make uyabone ukamenya yuko muri aya make ndonse ntegereza kujya make nkabika yandi. Urumva? Je murandaba karorero ku muntu twakoresha twa ari umuntu bajya dukuze kwita ngo ababon abavuye akoze umuntu yende yarigeze kuba ari umuboyi wacu turamugurira moto araho mu taxi moto yari yo muhira mugabo arava kuri taxi moto aragenda kuba umukigingi bajya bo ku makamyo bajya baboyi chauffeur bo ku makamyo ubu atwara Scania shasha. Urumva? Ni kuvuga yuko ushaka gutera imbere ubanza kwanza kubyishira mu mutwe ukavuga ni jewe shaka kuba umu DJ wo ku rwego. Rero kuri uwo mwanya utangura kwanza kwiga ubu DJ urondera umuntu akwigisha ukavyiga ukabimenya ukarondera apareye umaze kuyironka kuko ubu DJ buragoye kumenya utagira apareye.
irevre uragenda umuntu akakwigisha kuri appareil yiwe ariko ubukeneye n'indi wawe uzuri uragira ama training muhira mutari kumwe n'ujya mu umaze kuronka appareil ucutangura kurondera ingene rero umenyekana kurondera ingene umenyekana ni gute gukurondera ama connection n'abantu kumenyana n'abantu ubonye ne birorosha kugira umenyekane urashaka kumenyekana utararonka na show ubu birorosha kumenyekana kagenda gute hari ama Instagram hari ama Facebook hari ama YouTube urashaka kugira ama video uri kuravuza live bakagufirma ugashira ku ma social media ugapibilia ama link abantu bakakumenya kuko umuntu amaze kubona link yawe kuravuza uye Petit anaweza ubu biroroshe cyane nico kintu je novuga ndonge nugukura amaboko mu muzi ugakora ukerekana tara yawe kuko uravye muri iyi minsi umu MC arabayeho kuri tara y'umu MC kubera ko mu DJ tuba ku DJ bwa umuririmbyi ubu barakwita ama 100 million natwe ba DJ mu minsi iri imbere uzokuva DJ Mario akwidiye 10 million muri Primo Star ivyo bintu ni bintu dushaka mu DJ ko atera imbere bivuye mu mano yiwe bivuye muri amaboko ajya matara nyene dufise ya Mari wavuze ngo ndashashaye isho ya Bralud uriko kuriki kugira ngo umwakuza peut-être mu bintu biratunganya na Bralud uze wibone hajya nk'umu DJ uriko utegura iki kugira ngo bemeze je bwa mbere ari abantu bakora muri Bralud barigeze ku telefona barambwira Mario tugahe show kuno wavugiza ngahe ndatanga facture yiwanje barambwira okay tuzokubwira ndashaka iyo facture mon cher eba iyo show vraiment ndayishaka facture yangahe gamari bo si menshi cyane ariko n'amahera noronka ngacana nozuze ridu yarangahe gamari sino yavuga ariko kuko ndazi hari abandi ba DJ yo nabo nyene bavuze ama facture yiwabo nukuvuga ko barinze bambaza nukuvuga barabajije n'abandi nukuvuga ko twataje abandi basanga bari munsi yawe je sinabizi ariko ndazi hari abandi babajijwe baravuga na nyina yiwabo ariko je ajya yiwanje ndayashaka kugira nuzuze murunganwe biwanye n'uwo mu DJ ariko arakora ukumva neza kari karaguhimbara no mu Petit ntaramenyekana ariko yitwa DJ Pat N umwana akiri muto afise nka Kenza ariko umvira umwana menga avugiriza muri refe umwana mutoya oya nagira hanavugiriza ariko ndazi aba mu Gasenyi mu Gasenyi no Petit akiri muto ariko wumvise nyene ariko aravuza ukarabana appareil ariko arakoresha uravuga ne ujya uravuga ne ujya amuyoronka appareil niniya akaronka no umuntu amutraininga yova mukintu wamaze kuva mukintu sa mamaze kuba bariko barabaja kumugaragara abantu bose babona no wahe uvuga ati koko umuntu wese afise uwo yemera apart ya DJ Mari no wahe mu DJ ubona ati uyu antuka sebo jere nyene meze sinzi kuvuga ngo mu DJ umwe kuko usanga ndiko nditeranya n'aba DJ urumva usanga ndiko nditeranya n'aba DJs bakambwira ngo bajya ko abavuze twora twanka ibiro nk'ivyo ariko vraiment ingene aba DJ bakora kera n'ubu biratandukanye ubu twarateye imbere ubu urabona n'umu DJ ko aravuza ukabona afise MacBook ubu ni bon ubu ni bon Mario tusa n'abasozera urategekanya kubaka nimba bitegekanye urafise umukunzi byifashe gute ya kubaka ni icifuzo cya kira muhungu wese kandi ni ibintu bitegereza kuba utakusitaki ni ibintu bitegereza kuba twese turashaka kuzogira abana famiye gutunga umuryango wakwite papa urumva ya je ndamufise ariko nakunda ko ndamuvuga ku manoze fine ariko arahari ikiza nuko yumva yuko mwemana murategekanya ubukwe muramaze kubiganira utegekanya ari nka ryari nkawe ya je ndiko ndipanga kuko kurongora si ibintu byo guhurumbira cyangwa si ibintu byo kubona ngo kanaka ko yakubera si competition si ibintu byo kuvuga ngo kanaka kubera yarongoye ngo reka nanje ngire effort ndabijemo ya ni ibintu bisaba pole wipange ntugende gukubita swata ukubite moba ya ni ibintu tugira kwipanga pole mukabitegura ku buryo mubana ata stress akajambo ka DJ Mari kugira ngo
je dusezerane muri kano kanya ubandanye n'ibikorwa byawe hama nanje mbandanye n'ibindi mu kiganiro Youth Potentialities ariko duhamagara bari kwadukurikirana iduka rya DJ Mario riri he yo risanga byogenda gute ukeneye kwambara neza kabego DJ Mario yumufasha gute ya iduka ryanje ryitwa Mario Outfit Style kuri Facebook ni Mario Outfit Style kuri Instagram ni Mario Outfit Style turapiblia impuzu ibirato tuba dufise ngaha hari abakunda kudushorera bari ruguru za Muyinga turarungika ibintu aho uri hose biragushikira naza ntuze zigezweho za Kenya West ya uri dore nzaka kandi ibintu byacu ni original ya ikintu babigima bakunda tutuntu ya ibintu ni byinshi cyane ama Air Force ni byinshi cyane abakunda kwambara kubegwa karibu ni mukamenge kujya kabiri tujiste ku ikaburimbo ushise gusa kujya kabiri mukamenge ku ikaburimbo ucubona iduka vuba ngira shirikintu ngaha hanze n'umuntu arenganye azoita abona byembe ugurikira to kwa Mario surtout izi Air Force ntiyicuza aya maya n'ibiti bikaje oya aya maya Force n'ama original aratandukanye nibe iratandukanye naziga z'ama pirate ya ubibona uku wokomeza ko ari pirate ariko uzoshike ku iduka ry'iwacu urabe ziragoye no gutandukanya zirabiye kure zigoye uri kuraba ku ifoto ariko uyikozeko uyifyonze urayumva Mario wowe umuntu wifuza kubeba nkaje ndavuga ati ngiye kubona n'umuntu runaka ahantu nkeneye kwambara impuzu meze gute wamfasha gute bivana naho ugiye ugiye nko mu mabiro y'abategesi hari impuzu z'abategesi tukwereka ibirato amashati ugenda wambaye mu mabiro ya ugiye nko muri show hari impuzu tukwereka izindi z'abasani ugiye muri show ya Mara nibaze yuko je no cyanda gushimira subira ubahamagarire hama reka nje nsabura ukaradukurikirana wese tuze dushigikirane kuko numwe mu bantu bariko barafasha indirimbo ndundi cyane umuziki w'Uburundi gushika ku rugero rwiza aho ubona yuko muri mwaka azarakora indundi mixtape muri agakora amavuni magiye atandukanye ubona yuko mu biteramo numwe mu DJs ahese icyubahiro umuziki w'u Burundi reka ndagusabe yuko twoza kumushigikira wamaze kuvyumva ni kujya kabiri mu Kamenge juste ku ikaburimbo ni Mario Outfit Style ubona yuko bafise impuzu zimeze neza cyane zanze neza gezweho ya mipira igezweho y'amapantaro agezweho amarinette ameze neza nibaza nko ariko arabikora hashidi yabikweretse nibaza yuko twacha tumushigikira turamushimira cyane Mario mu kutwaki no mu kuduha kandi kugira ngo tuyagire muri bimwe no kutwemerera ukatubwira yuko mu rwego DJs uriha nyamara wigengeseye ugakoresha ubuntu no bwitonze ya nanjye ndabashimiye cyane kubona mwashoboye kunemberera kuri magaze sabantu bose babikora ndabashimiye byo biva mutima mwakoze cyane kuza Imana ibahezagire cyane reka nawe ndagushimire ndagusabira yuko Imana yagutiza amagana n'amafaranga byose mu mahoro ikiganiro ni cyakinenyane Youth Potentialities mbega wibaza yuko bukurikira tugiye kuyaga nande gumana natwe iyi ni Indundi TV amajambo ni magi tukora subscribe cyane sabone hamushenge kugira ngo nabandi bashikirwe Imana iguhezagire ugira aho uba kandi ubaho